tubashimire cyane. Ku batabizi rero urabona abantu bose bari ngaha aba bose n'abamiliyoneri bose n'abagwiza tunga nimba bahaririye baminyuze ndakamberwa neza. Ego nuko mu mwanya muto gusa tuza kuba twakiriye nyandicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza twese n'umutima umwe tumwakire amashyi menshi tumuha amashyi menshi uno muvyeyi tumuha amashyi tugomba tumwakire nyandicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza c'Uburundi akongera akaba umukuru w'igihugu cyacu cyiza c'Uburundi ariko vyongeye murabizi ko mu ntumbero yihaye harimo gushimira urwaruka. Tumuha amashyi menshi bantu b'Imana sinumva amashyi. Tumwakire n'umutima mwiza, tumwakire n'urukundo, tumwakire n'amahoro ihuyele nyandicubahiro umukuru w'igihugu cyiza c'Uburundi yamaze gushika muri kino kibanza ihuyele. We are deeply honored to welcome His Excellency the President of the Republic of Burundi, President in Office of the African Union and African Union Champion for Youth. Peace and security. A round of applause. Tumuha amashyi menshi umukuru w'igihugu cyacu c'Uburundi akongera akaba n'umuhizi w'amarugwaruka n'umutekano muri Afurika akongera akaba n'umukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Uyu muvyeyi mumuha amashyi menshi. Nous accueillons Son Excellence. Round of applause for His Excellency the President of the Republic of Burundi. Turamwongera yandi mashyi menshi. Turamwongera ariko naramusa abanyakuba batandukanye aranezerewe arahimbawe umukuru w'igihugu cyacu cyiza c'Uburundi yaje wenyene nyandicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza c'Uburundi yazazanyaranye n'umutambukanyi wiwe. Tumuha amashyi menshi aradukunda natwe turamukunda tumwongera yandi mashyi menshi. Abandanya turamusa abandanya adukora mu bintu nuko Vos applaudissements mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Tumuramuse turamukunda namara dukunda nyandicubahiro abandanya aramusa abo babo batandukanye bari muri kino kibanza tubandanye tumuha amashyi natwe tumuramusa twongere tumuramuse cyane tumuramuse nyandicubahiro umukuru w'igihugu cyiza c'Uburundi tumwongere yandi mashyi menshi. Tubashimira cyane abariko baradufasha mu birori.
Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, envers vous, la dette de la jeunesse burundaise et même de l'Afrique est énorme. Vous êtes le seul de tous les hommes forts burundais que nous avons déjà connus, et Dieu seul sait que nous en avons déjà eu pas mal, à avoir joint la parole à l'action en prenant sur vous le risque de soutenir et d'appuyer les jeunes, catégorie faible, si on en juge par facteur qui confère le pouvoir. Sous votre leadership,